igitangaje rero nuko n'ubu iki gitero cabaye itariki indwi z'ukwezi kw'icumi. Abahinga bakunda kubona ibintu n'ibindi bari bajije bati none vyagenze gute ngo babatere kuri iyo tariki, babe batiteguye ngo bari bibereye mu makonje baruhutse. Kandi ubiravye abanyapalestina na bagereranije n'igisirikare c'Abisirayeli canke n'ingene umutekano n'iperereza ritunganijwe hariya, nta kintu bavuze kininiya. Egome ni bashobora kuba umuntu bashobora kuvuga ati bari bateye nk'abantu botera akaduruvayo canke trouble fete tuvuge, ariko ngo bari baruhutse. Abantu benshi ntibariho, hanyuma barabateye rero tariki indwi z'ukwezi kw'icumi ni hirya yejeje ubundi. N'ubu rero intambara iriko iraba ku banyarwanda, muvuga ndi rurambikanye n'ubu nyene. Abasirikare bo muri Hamas n'abamilishe canke sinzi bakunze kubagiriza yuko bashigikirwa na Iran, bagashigikirwa n'abo muri Libani, umuhari witwa Hezbollah n'utwagwa n'umugabo yitwa Nasrallah. Uwo rero niwe nawe nyene bakunda, nawe arafise abantu bagwana muri kariya karere. Rero ibintu vyo kurwana sivyo bigishwa, barabizi kuva kera. Rero ingena ico gitero cabaye bose bari bajije igituma. Namye numva mwene data umwe avuga ati ibi bintu byari byarateguwe, byose twebwe tuvuga ko bishoboka ko byoba byarateguwe. Igituma no kubera yuko byari byaravuzwe mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 800 n'ibindi. Ati ariko ahanini igitangaje ni izi tariki zisa ukw'icumi ni wacu mu Burundi murambabarira. Uwovuga ngo araje gutera ku munsi wa 29 z'ukwezi kwa kane, cyangwa araje gutera kuri 21 z'ukwezi kw'icumi, canke mu Rwanda ngo uraje gutera itariki imwe y'ukw'icumi, umenga nawe ni ukw'icumi. Vyoba bigoye kubera ko uwo munsi bose baba bari maso, ariko iperereza ntaco byabonye. Igitangaje kandi nuko ahantu bateye, Israel ifise tekinoloji ikomeye cane. Muramenya, muribuka cane ya ntoze yitwa ca kintu bakoresha citwa Pegasus, naho ufata itelefone yawe ukagenda ukicara n'uwundi muntu mu kabari mukaganira, canke ugatelefonera mu cumbi wawe. Baravyumva, baramenya nabironka. Rero barateye ibibanza novuga nti sensible strategique, ibibanza kubisanzwe bidashoboka ko hogira umuntu aza kubikorako ntibamubone. Mugabo byarashitse kandi nta kindi norenza ko iperereza muri ico gihe bavuga ko ryagize intege nke canke ryasamaye, ibara rikagwa. Igitangaje kindi nuko dusanzwe tuzi yuko ubuye muri Israel baragerageje gushigikira abo muri Ukraine kubera imvo zuko nawe uwo ujya atwara bavuga nawe nyene ko afise amamuko y'Abisirayeli, ari mu Yahudi nawe. Kandi hariyo n'abandi bafise ibyo bapfana. Ibituma ni vyinshi. Hanyuma muri Amerika bavuga yuko hoba hari abayahudi canke Abisirayeli bashika ku miliyoni 5. Kandi bari mu bibanza vyiza, ibibanza bifata ingingo, ibibanza bifata ingingo mu by'ubutunzi, nkeka no mu vya gisirikare canke muri armement militaire, ibintu bene ivyo n'ibindi n'amafaranga. Amerika yaciye inangananga irungika ubwato bunini cane
bavuze ngo ni ubwato ngo ngo ni ubwato ngo bwa mbere ku isi. Ibyo kubivuga kubera ko hari abafise ibyo baba bibikiye atawo babizi, ariko ubwo bwato ntibwaje kurwanya abahamasi uko je ndavyiyumvira. Bariko bariyumvira iyindi ntambara ishobora kwaduka canke izokwaduka muri ako karere, dukurikije n'ivyahanuwe biriho. Abisirayeli rero ubu rero bahanganye nabo abantu bo muri Hamas. Hamas ngira ngo wo bisigura neza, mwarigeze kumva uwitwa Yasser Arafat. Yasser Arafat yahora ariwe mukuru w'abanya Palestina, ariko harageze igihe aroroha, baragira amatora, abo muri Hamas baratsinda. Ngira muramaze kumva uwitwa Ismail Haniyeh, ariko ntibamuhaye. Hari ukuntu muri politiki ibintu byose bishoboka, n'abo batsinze bashobora kugushira ahandi hantu ugasanga uraho mugabo nturi kuratwara. Abo bantu rero barakoze nabo iyo myaka yose, barimvye ibinogo mu kuzimu, barakoze ubuhinga bwinshi kugira ngo bashobore gutera canke kwikingira gutera Abisirayeli. Nivyo rero vyabaye, kandi bafise inshuti nabo mu karere. Nababwiye ivyo bakunze gutinya ni Iran. Iran mu bisanzwe iri kure ya Israeli. Nafashe ifoto ariko sinzi ko noyibona, reka simpave ndabazimiza. Utambuka igihugu ca Syria, ugatambuka n'igihugu ca Iraq kugira ngo ushike muri Iran. Ubu nta bikigoye, bakoresha drone, bakoresha ibintu bigera mu kirere kugira ngo izo ntambara zibe. Rero abantu barashamiranye. Uburusiya busanzwe buriko buragwanya Ukraine, busanzwe bufitaniye imigenderanire myiza na Syria na Iran. Ego ibintu biriko biratutumba. Aho mu gatondo nari nicaye, nariko ndumviriza amakuru, ndumva yuko bariko baravuga bati bagiriza navuze bitatu, bagiriza na Misiri ko ishobora kuba yarakoranye n'abo bantu bo muri Hamas, kandi bakoresheje ubuhinga bukomeye nabo nyene bukomeye. Hanyuma ikindi kiriho nuko muvyitegereje neza l'autorité palestinienne, aho hantu abanyapalestina bitwa ko bagaba, nta bubasha bahafise bwo kugira ngo bibesheho. Bwa mbere hama habaye intambara, bakabomagura ibintu, abanyaburayi bagaterera amafaranga kugira ngo basubire bubake. Twibutse ko hano mu Burayi hariho abantu batarogwa Israel kandi bashigikiye abanyapalestine, apana mu vy'intambara ariko bashigikiye mu iterambere. Rero Israel iravuga iti, canke abanyisrael bakavuga ati, Buraya hagarika ubunyene gufasha abanyapalestina. Aho ibara ryaguye ejo, umushikiranganje canke hirya y'ejo, umushikiranganje wa araba ivye kwivuna abansi yavuze ataba abantu bigenza nk'ibikoko. Ko bigenza nk'ibikoko, reka tubafate nk'ibikoko. Nta mazi, nta muyaga nkuba, nta vyo kurya, byose turazibiye, nta na kimwe. Bumve rero ko hagiye gupfa abantu benshi. Umugenzi wanje n'umusirikare wo mu rwego rw'intwazangabo, niwe yabonye ibibaye, aca nungikira agafoto ambwira ati biratanguye. Ntayobewe yabonye kirya cato c'abanyamerika, ati noneho biratanguye. Kandi nibaza ko nawe ntayobewe
tactique canke stratégie militaire, yarabibonye ko koko hariho ikintu kiriko kiratutumba kandi kinini, hariho ikintu kiriko kiratutumba kandi kinini. Wowe rero wibereye mu misozi ahantu kure uriko uribaza ko bitariko biragushikira, ariko turi mu vyahanuwe, turi mu vyahanuwe, muvyumve mwongere mubishireko umutima. Nariko ndavuga haraho muhanuzi twarigeze kubivuga mu minsi iheze, umuhanuzi Daniyeli yarahanuye, n'abanditse amabaruwa nka Pawulo yarahanuye avuga ko hazoba ikizira kizogaragara muri Yerusalemu. Namye numva umuntu ariko aravuga ngo ubu ngo iyi ntambara iriko iraba, ntihagire wibaza ko ariya twoba twegereye ya ntambara ya Harmagedoni. Ikiganiro cari kirekire sinashoboye kucumva. Ico novuga jewe ku ruhande rw'iwanje uko ndabitahura, iyi ntambara ntigiye kuzomara umunsi umwe canke iminsi ibiri. Iyi ni intambara igiye kuzoza iratera imbere, ntizosubira inyuma. Hashobora kuba akanya gatoyi kazoza karaba, bagahagarika gatoyi kugira ngo bumvikane nk'uko bisanzwe, ariko iyi ntambara izodushitsa, irashobora kudushitsa ku bintu nk'ibi bikurikira. Ya ngoro ya Salomo bavuga ko izosubira kubakwa i Yerusalemu, nibaza yuko ari ivyo bihe, kuko Abisirayeli ubwabo ntibemera Yesu Kristo. Oya, ntibamwemera. Yaba ujya mu mushikiranganji wa mbere, yaba nta n'umwe yemera Yesu Kristo. Hariho abakristo bashika igihumbi ni ibihumbi 150 canke 152 gusa muri Isirayeli yose. Ntibamwemera, ntibazi nuko, ntibavuga nuko azoza, baravuga ko azoza Imana mugabo ntibemera Yesu Kristo. Ivyo muri murabimenya ko ariko bimeze. Ariko ubumvirije iyo ngoro ya gatatu barayikeneye cane cane gose. Sinzi ko hariho boba barashoboye kumviriza amajambo ya ministre, ubu ntakiri ministre, yahora ari ministre wa mbere, yitwa Yair Lapid. Nagiriwe bakwe igihe nagenda muri Israel muri 13 na 15, nsanga ibitabo biriko biragurishwa ku kibuga c'indege, ndaguramo kimwe kandi cari ciwe. Ico gihe navuga yari aherutse kuba mu mishikiranganji umenga w'ivy'ubutunzi, ndavuga nti uyu muntu ashobora kuzoba n'umushikiranganji wa mbere. Yaramubaye kandi ndashima Imana, kuko igitabo ciwe kivuga kuri se yari umunyapolitike yitwa Tommy Lapide. Rero yacanditse nk'ikiganiro, ariko hamwe umuntu ashaka yumva yuko umenga ni nka testament, ni nk'ikindi, ni nk'iragi, ariko bavuga yuko bitegerezwa, akavuga yuko iyo ngoro itegerezwa kuba. Harabaye ejo bundi ngira ngo ntiharanahimbazwa iminsi mikuru yo kwinjira, amashengero 3 yubatswe. Amasengero ngo y'abakomoka kuri Aburahamu, irya mbere ni ry'abakristo. Abakristo rero byumvikane ko ari abakristo bose, baba abaporoti, baba abakatolika, baba abametodiste, baba ababatiste, baba eka bose. Hazoba n'irindi ngo
Islam y'abamisilima nabo nyene murazi ko bafise novuga batandukanye, hari abo bita abashiyite, hari abo bita abasunite cyangwa suna shia, mbwira ngo barabizi b'Ibujumbura, reka tubaza za nshuti zacu ingene babivuga. Hanyuma hakazoba rero ni ishengero ry'abayuda, donc abafise bari muri judaisme, les orthodoxes juifs. Ibyo rero murabizi ko byabaye muri Arabie Saoudite, niho biri. Uyoboye ishengero rya Katolika kino gihe arabihagazemwo rwose, bazogenda kubyinjira vuba. Ariko benshi bari bace babona umenga bya bindi byo kubaka ingoro ya gatatu ntibikibaye, kumbure bizoca bibera hajya bagondereko ibintu nka bene ivyo. Jewe numva umenga izoba ko iyo ngoro ya gatatu yubakwa. Ego, hanyuma murabizi iyo ngoro ya gatatu yubatswe, ikizokurikira niki? Nuko wa wundi yitwa Antikristo, umwe yigira Imana, azogenda hari avuga ati mwari mubizi, Imana ni jewe nyene, kuva uyu munsi mwicare mubizi, ni jewe Mana. Hanyuma ibikurikira navyo bizobandanya, niwe azosaba ko abantu bamusenga, niwe uwo Antikristo azotuzanira amarorerwa menshi. Ego, none rero ibi byose mbega bimaze iki? Uwo Antikristo amaze kuhaba, hazoca haba d'abord bwa mbere na mbere ibi bihe vy'intambara ntibizoba bihagaze, kuko Antikristo azobanza kumbure kubicecekesha, ariko hazoba intambara. Iyo ntambara izobandanya, niyo Yesu Kristo niho azoneshereza uwo mugabo azoba yigiye yagahambaye. Ibi rero twarigeze kubiganira nibaza ko ari mu mwaka uheze canke haheze imyaka 2. Twari dufise igisomwa co kuri nk'uko mukibona hano, ukugaruka kwa Yesu Kristo. Iyo myaka hanyuma dushobora kubisoma, sinzi ko hari abashobora murantunga gatoyi ndabe ko nobishiraho ndabibona neza. Bego ariko birakunda. Ikirasi biranyankiye ariko ntaco bitwaye. Muze dukurikirane hano, nubwo ndaraba ko nokongereza ubunini bw'indome, hanyuma tugashobora kubisoma. Twibutsanye, n'igisomwa tusoma mu vyahishuriwe Yohana, kitubwira ngo mbona umumarayika amanuka avuye mu ijuru, afise urupfunguruzo rw'ikuzimu, afise n'ikinyororo mu minwe. Afata ca gisato, nico ya nzoka ya mbere, niyo mugarariji, irindi ni Satani. Akiboha ngo kimara imyaka 1000, agikororera ikuzimu. Aradadira, ashirako ikimenyetso kikirumanya, kugira ngo nticongere kuzimiza amahanga gushitsa iyo myaka 1000. Iyo myaka izoshira, aho iyo myaka 1000 izoshira, niyashira ikwiye kubohorwa ngo kimare igihe gito. Ibi tubisoma mu vyahishuriwe Yohana 20. Tubisoma mu vyahishuriwe Yohana 20, murantunga negere. Hanyuma reka ndabirabe hano. Tuributsanya kandi urutonde rw'ibizoba, urutonde rw'ibizoba
ruteye gute? Uno munsi turi mu buzima busanzwe, turindiriye ibizoba nka ba bantu bo ku gihe ca Nowa. Turikorera ivyaha, turacikiza, turiba, turasambana, turabesha, turarenganya, eka nta tuvuga yamuhe, ibintu abantu bibereye muri ivyo mu vyaha. Abantu bibereye mu vyaha, wewe uri mu vyaha, turikinisha, tukavuga ko atari n'icaha. Turirongoranira abagabo ku bagabo, abagore ku bagore, abakobwa ku bakobwa, twifitiye udukopa, twifitiye uduhungu dukundana, twifitiye udukobwa dukundana, nivyo turimo. Ubu nivyo turimo muri kino gihe. Mu gihe kiza kumbure kitarambiranye, Yesu Kristo azoza gutora ishengero. Mu gihe kiza kumbure kitarambiranye, Yesu Kristo azoza gutora ishengero. Ivyo tubisoma muri mw'ibaruwa ryandikiwe Abanyatesalonika rya mbere, igice ca 4. Utagomba gusoma vyinshi, usome kuva ku gice ca 16 gushika ku ca 17. Yego, canke ku ca 13 ugeze ku ca 17. Nuko inyuma yaho uwiyita Imana azohagarara mu rusengero rw'Imana yiyerekane avuga ngo ni Imana. Ibi navyo tubisoma mu Bitesalonika, mwaro ryandikiwe Abanyatesalonika rya 2, igice ca 2 kuva ku karongo ka 4 gushika kwa 6. Utagomba gusoma vyinshi. Uyu mutegetsi niba atariwe ubwiwe, niwe azofasha mu gushiraho ya leta imwe y'isi yose bita leta y'isi yose canke gouvernement mondial. Yego. Iyo ntwaro ntizoragama, hazoca haduka intambara yitwa ya Armageddon. Iyo ntambara irangiye niho tuzoca twinjira mu gice cahishuriwe, niho tuzoca tuja mu vyahishuriwe Yohana 20, hatubwira ngo nukuvuga ko Satani ariwe ca kiyoka azofatwa, akabohwa, agatabwa ikuzimu igihe c'imyaka 1000. Iyo myaka irangiye azorekurwa n'ibindi. Kumve rero yuko iyi ntambara tubona bazanye ibigwanisho, nibaza ko nuwobaza no kuri Google ati burya bwato bashobora kubushiramwo ingoho irasa gushika hehe. Zifise uburyo bwo kurasa ibirometero 500 canke n'ibirenga. Ngaha mu Budagi twicaye, igituma rimwe na rimwe nkeka batinya no kwinjira mu ntambara yaha mu babanyi, kuko ngaha dutandukanijwe n'igihugu kimwe na Ukraine, nuko hariya kuva mu Burusiya urashobora kurasa ngaha bakoresheje ivyuma bafise. Ego, navuze nti reka tuvuge bikeya, kubera ko hari intambara nabajije Google, murambabarira, ni mbega izi ntambara zibiri zivugwa ni murantungana ngenda ndabona bishize. Ego, muramaze kumva ko ari intambara, none ntavyo mbonye, ari intambara ya Armageddon n'intambara ya Gog na Magog. Ariko intambara ya Armageddon nizoba hagati y'Imana n'amareta y'abantu n'amareta y'isi. Niyo izoba. Iyindi izoba yo kurwanya, izoba inyuma kure,
izo byo kurwanya imana. Urupapuro nanditse ko umuntu wumva ndawe ko ndarushikirira. Sinarutoye ariko nari navyanditse ko kuko byari nanjye nari navyibajije ko mugabo izoba ari iyindi ntambara atari y'abami b'isi, kuko ico gihe ngira ngo ntabazoba bakiriho. Rero intambara izokurikira ni Arumagedoni. Yesu abahezagire. Wewe uriko wibera mw'isi udibamye, biracashoboka yuko uronka agakiza. Uyu munsi birashoboka, kandi ntiwica amatwi. Uno munsi niwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, urakira, uraronka agakiza, va mu vyaha vyawe. Nawe witwa ngo waramwakiriye ukaba ukiba mu vyaha, yihane usubire mu nzira, kuko umwami Yesu ntatebaganye kuza. Umunsi n'isaha ntawuzi, ariko ntagitebaganye nk'uko turiko turabisoma. Karibu rero hano ku rubuga iwacu, urubuga rwa ijambo ry'amahoro no gusubiza hamwe. Muri kino gihe nta byinshi biriko, ariko hari ukuntu bimwe bimwe by'uko mbayeho n'ingena nkora bitankundiye cyane gushirako amajambo, ariko iyo Imana yampaye ndayazana. Kandi nuko gukorera kuri YouTube byatumye nshobora kuvuga byinshi kurusha ibyo nokwanditse. Ari byo kubashigikira, karibu, nzobibashiriraho ku rubuga. Karibu mugire rwa rukumu gutya, nimwaba mwumva ibindi babwiye bibaryoheye kandi mukifuza ko mubisangiza n'abandi, hanyuma mubisangize n'abandi. Abandi nabo mugire bimwe byo kwitwa ko mwiyabonye, mugire bavyita ngo sabone niko mpora numva babivuga. Biradufasha kuko bituma izi mashini dukoresha zishobora kuvyereka benshi. Nuko nkaba nongeye kubashimira. Mwari kumwe na Irene Nazwe, nkaba nigisha ijambo ry'Imana hano ku rubuga, ariko kandi n'aha nyine mu Budagi ndi. Mushaka kundondera, murashobora kunyandikira email, muzoyibona aha kuri ku rubuga nyene, ariko mushobora kunyandikira kuri ppr-hilaire@gmail.com, canke mukandondera ku murongo wa WhatsApp guteranya 49 15 21 35 35 215. Ndasubiramo guteranya 49 15 21 35 35 215. Yesu abahezagire. Nkaba ndabashimiye. Yesu abane namwe. Mana, turagushimiye kuri kano kanya duhaye kugira ngo twumve aya majambo menshi, amajambo avuga iby'ibihe tuteyemwo. None rero Mana, ndasabye ngo imitima ya benshi itakuzi gushika uyu munsi, canke yahororokewe, yihane kumenye. Mana, tugirire imbabazi. Hariho twarabibonye urungikira abantu abavugishwa canke ababigisha ijambo ry'Imana. Ndasabye ngo boroshe imitima yabo bose bariko baratwumviriza, bafise inyota yo kukumenya no kuzokubona, kugira ngo bazogire ubugingo budashira hamwe nawe. Ndagusabye ndakwizeye, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.